Icyegeranyo cya Loni ku myuka ya gazi iva mu ngo cyerekana ko isi iri inyuma cyane mu ntego yiyemeje ku masezerano y'ihindagurika ry'ikirere yabereye i Paris mu Bufaransa, kandi ko nta nzira zizewe zo kugabanya ibipimo by'ubushyuhe bikomeza kuzamuka bigashyirwa munsi ya degere Celsius 1.5. Iki cyegeranyo cya Loni gitanga impuruza ko impinduka zikomeye mu miryango ndetse n'ubukungu arizo zonyine zakumira kabutindi mu rwego rw'ihindagurika ry'ikirere. Inkuru ya Imogen Fox murizwaho na Yvette Kabatesi. Mu nama y'isi ku bijyanye n'ikirere yabaye mu mwaka ushize i Glasgow, ibihugu byiyemeje kugabanya birushijeho ibyuka bihumanya ikirere, ariko icyegeranyo cya ONU cya none kigaragaza ko ibyo byuka bizagabanywaho ku rugero ruri munsi ya 1%, ibintu bizatuma isi yibasirwa n'ubwiyongere bw'igipimo cy'ubushuhe gishobora kuzagera kuri 2.6% muri iki kinyejana, bikazatera ingaruka z'ubushuhe bukabije, imyuzure n'uruzuba cyangwa umwuma. Aho guhangana n'igabanywa ONU yita ko ridahagije na gato, icyegeranyo gisanga isi ikeneye impinduka z'ingenzi: kudacukura ibindi byobo bya peteroli, ubwikorezi n'inganda bigomba kwitabira ubuhanga butazana ibyuka, gutunganya ibiribwa bigomba gukorwa nta makara akoreshejwe, ndetse buri wese agomba guhindura icyo yaryaga, kugabanya inyama no kugabanya imyanda ituruka ku biribwa. Hamwe n'izo mpinduka zikomeye, onivuga ko umugambi wa Paris wo kurekera izamuka ry'ibipimo by'ubushyuhe kuri 1.5% ushobora kugerwaho. Vladimir Putin yashinje ibihugu byo mu Burayi bw'uburengerazuba kugerageza guhatira politike yabwo umuco n'uburyo bwo kubaho ku isi. Mu ijambo rikomeye, perezida w'Uburusiya yatsindagiye ko igihugu cye gifite imico yacyo bwite n'abantu bayihagarariye bazakomeza kwibukwa. Asubira mu magambo y'umwanditsi Alexander Solzhenitsyn, yashinje Uburayi icyo yise ubuhumyi bwo kwiyumva ko uruta abandi, burimo irondaruhu ndetse n'ubukoroni bwo muri iki gihe bugamije kuvanaho ubundi buryo bwo kubamo. Yavuze ko umuhate w'Uburayi wo gushaka kuganza wateye intambara muri Ukraine, anongeraho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abayishyigikiye bizarangira bavuganye na Moscow. Abantu baba mu bice bigenzurwa n'Uburusiya muri Ukraine bahawe gasopo ko bazahanwa nibareba amasoko y'amakuru ubutegetsi butemera. Umutegetsi washyizweho na Moscow mu karere ka Zaporizhia avuga ko polisi izagenzura telefone z'abahatuye kandi ikazaca amande abashaka amakuru ku cyo yise amasoko ya propagande z'iterabwoba z'ubutegetsi bwa Kyiv. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa indi mirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23. Iyi mirwano yabereye ku muhanda uhuza Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, n'indi miji mu burasirazuba bw'igihugu. Ejo hashize kuwa gatatu mu kanama ka Loni k'umutekano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye igisirikare cy'u Rwanda guhagarika gufasha izi nyeshyamba, ariko guverinoma i Kigali yahakanye ko nta sano ifitanye n'uyu mutwe. Abarwanyi ba M23 bari baratsimbuwe muri Kongo mu myaka 10 ishize, ariko bubura imirwano mu mwaka ushize wa 2021. Intambara yateje abasivile babarirwa mu 100,000 kuva mu byabo. Leta y'u Burundi iravuga ko iri mu biganiro byo gushaka uburyo bwo gutahukana abandi barundi basigaye baheze mu mahanga nyuma y'icyemezo cya Serbia cyo guhagarika abinjira mu gihugu baturutse mu Burundi. Burundi na Serbia byari bifitanye amasezerano yo gutuma abanyagihugu b'u Burundi bashobora kwinjira batagombye gusaba uruhushya rw'inzira bita visa, ariko nyuma Serbia ifata icyemezo cyo guhagarika ayo masezerano, bityo bamwe mu Barundi bajya mu gihirahiro cyatewe n'ihagarikwa ry'ingendo zabo. Hari amakuru kandi avuga ko bamwe muri bo bamaze gusaba ishami rya Loni rishinzwe impunzi ku isi HCR kubafasha, ariko abategetsi mu Burundi bavuga ko bamwe muri abo Barundi batangiye kugarurwa mu gihugu. Mu gushaka kumenya uko ikibazo kimeze, navuganye n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi, Ines Sonia Niyubahwe, ntangira mubaza icyo bari gukora. Nyuma yaho igihugu cya Serbia gifatiye ingingo y'uko cogabanya abarundi binjira muri ico gihugu bafite impusha zo kwinjira, ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu bwaragerageje kurondera ingene abarundi bamaze kugenda boshika iyo bagiye mu iteka canke bidakunze bagatahukanwa mu iteka. Mu bihugu bitandukanye baciyemwo nk'u Rwanda, Kigali hari abari bariyo, muri Turkiya Istanbul hari abari bariyo, abo bose ubushikiranganji bwaragerageje kurondera ingene bwoganira n'igihugu ca Serbia kugira ngo bashobore gushika canke batahukane. Ivyo rero ahanini bica bijamwo n'amashirahamwe canke novuga nti amakompanyi y'indege zabatwaye. Abo nabo nyene twaje twavugana kugira ngo mu gihe bidakunze yuko
Serbia kibakira babatahukane bitigiri kubera byiyongera ntitwoshoka tubivuga ubunyene ariko nobaha akarero gusa yuko nk'itariki 2023 Rwandair yarashoboye gutahukana abarundi batari bake bashika ku 27 bavuye i Kigali ijeje hari hitezwe abandi 45 nyine batahukanye na Rwandair bavuye i Kigali aho ntanze gusa akarero nshatse kubereka yuko ari amakompanyi y'indege yashotse abitahura acatamwa gutahukana abarundi. Bamwe mu bo twavuganye bavuga ko badashaka kugaruka, none muzabatahukana ku ngufu bizagenda gute? Twebwe nk'ubushikiranganje cyo dukora no gufasha no kuzana ubufasha ku barundi kuba bafise ibibazo kuko mwana w'umurundi ahari leta y'ubugoma kumukurikirana nitwobatahukana ku ngufu mugabo bizoza vyiga ukundi. Ariko ubundi Serbia kugira ngo ifate ingingo yo gukuraho iyo gahunda yo ko abarundi bashobora kwinjira mu gihugu cyayo badafite visa bajya kwikuraho barababwiye mwebwe nka leta y'u Burundi? Ico bavuga cyo cyambere nuko igihugu ca Serbia n'igihugu cigenga nkuko n'igihugu c'u Burundi ari igihugu cigenga. Iyo rero ingingo ifashwe barafise inzira babicishamo novuga inzira ya diplomasi gusa ntitwashatse tubimenyeshwa ariko byavuye bimenyeshwa leta y'u Burundi biciye mu nzira bitegezwa gucamo ya diplomasi. Mukanya mwavugaga ko murimo mushaka kugira ngo murebe ukuntu abarundi bakeneye kugaruka mu gihugu bagaruka. Mwebwe ubwo nk'abo indege ndabari bafashe ingendo amatariki bafate yo kugaruka yarangiye muzabafasha binyuze mu mikoro ya leta bizagenda gute? Nico gituma ibiganiro byatangujwe kugira ngo turabe ko amakompanyi y'indege yabatwaye niyo agomba kubagarukana mu iteka ridasanzwe. Ivyo ngene bobagarukana rero ivyo navyo bica ibiganiro cyo bivuyemo. Perezida Biden yashimye amasezerano y'amateka ashingiye ku mupaka w'amazi hagati ya Israel na Liban. Yavuze ko azaniye akarere k'uburasirazuba bwo hagati hafi yo kuba gutekana kandi gakungahaye. Aya masezerano yashyizwemo uruhare na Amerika, yashyizweho umukono na perezida wa Liban Michel Aoun na minisitiri w'intebe wa Israel Yair Lapid. Akaba rero aharura inzira izatuma ibihugu byombi bizashaka gaze mu bice bisanzwe bitavugwaho rumwe. Ibihugu byombi ariko nta mubano wa diplomasi bifitanye. Ariko rero bwana Lapid yavuze ko aya masezerano ari igikorwa gikomeye cyane kubera ko asobanuye ko Liban yemera ukubaho kwa Israel. Perezida wa Liban yahakanye bariko avuga ko aya masezerano ari ayo mu rwego rw'imikoranire atazagira ingaruka kuri politiki y'ububanyi n'amahanga mu gihugu cye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Abantu 14 bashinjwaga gufata ku ngufu itsinda ry'abagore muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa munani kwa karindwi nako bahanaguweho ibyaha byose. Urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha rwavuze ko ibimenyetso ndangasano DNA byafashwe ku bakekwa basobanurwa nk'abatujuje imyaka y'ubukure batanyuze mu nzira z'amategeko byananiwe kubahuza n'icyaha bashinjwa. Hagati aho polisi yabwiye BBC ko izakomeza iperereza ry'ibi byaha byifatwa ku ngufu kandi ko iteganya kugeza mu bucamanza ababikoze. Inkuru ya Pumuza Filani uri Johannesburg muragizweho na Jacques Niyitegeka. Guhagarika gukurikirana aba bantu kuri ibi byaha bakekwagaho kuri bamwe bikojeje isoni igipolisi n'inkiko byo muri Afurika y'Epfo bikunze kunanirwa guha ubutabera abantu bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihugu bizwi ko kiri mu bya mbere ku isi bibonekamo urugomo rushingiye ku gitsina. Abakekwaga batawe muri yombi kandi barashinjwa nyuma yaho abakorewe amabi batunze urutoki mu bantu igipolisi cyaberetse ngo berekane muri bo ababasambanije ku ngufu. Ariko uyu munsi urwego rw'ubucamanza muri Afurika y'Epfo rwavuze ko rudafite ibimenyetso bihagije kugira ngo urubanza rukomeze. Abagore 8 barimo gufotora video y'umuziki ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi hafi y'ikirombe kitagikoreshwa hanze y'umujyi wa Johannesburg igihe bo n'abandi bari kumwe muri icyo gikorwa bagabwagaho igitero n'itsinda ry'abagabo benshi.
Guverinoma nshya ya Kenya yarahijwe yemeza imyanya ya minisiteri yakozwe na perezida uherutse gutorwa William Ruto. Mu muhango w'irahizwa yasezeranyije kuyobora guverinoma isesuye kandi ibazwa ibyo ikora. Twese dutegerezwa kwitegura kuko icyo ngamije hamwe n'icegera canje ni ukurongora leta ikorera ku mugaragaro, leta ibazwa ivyo ikora. Nta kintu na kimwe kizokorerwa mu gipfungu, nta na kimwe dufise cyo guhisha. Dushaka gukorera abanyakenya mu buryo buteza imbere kubazwa ivyo ukora, buteza imbere gukorera mu muco, kandi twongere dutegerezwe kumenya niba abanyakenya batahura ivyo turiko turakora. Muri iki cyumweru ariko inteko ishinga amategeko ya Kenya yemeje iyi myanya ku buryo bwakuruye impagarara nyuma y'uko komite yemeza imyanya ya guverinoma yangiye amwe mu mazina yari yatanzwe na perezida arimo n'irya Aisha Jumwa ukurikiranyweho urubanza kubera ubwicanyi yahakanye ibyaha aregwa. Imwe mu ngorane za guverinoma nshya izaba gukemura ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro bikomeye. Bwana Ruto yari yarasezeranyije ko guverinoma izaba ifite abagabo n'abagore bangana, ariko 7 gusa mu baminisitiri 22 nibo b'abagore. Amashusho ari kugera ku mbuga nkoranyambaga y'ikivu arerekana abantu bari mu kivunge bigaragambya mu murwa mukuru wa Tibe Lhasa. Uyu mujyi ukaba uri mu byemezo bikarishye byagoma mu rugo kubera COVID kuva mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka. Benshi mu bigaragambya byizerwa ko ari abakozi babimukira b'Abashinwa. Umwe mu bahatuye yabwiye BBC ko benshi baheze mu ngo zabo batagira amikoro. Imwe muri video yerekana ikivunge cy'abantu bahura mu mahoro, umutegetsi ariko basaba ituze. Ariko indi video yerekana umugabo ufite indangururamajwi yumvikana asakuza ko abantu bamaze igihe bafunzwe. Imyigaragambyo yamagana politiki y'Ubushinwa ishaka ubwandu bwa COVID ko buba 0 gusa ntisanzwe mu gihugu. Ntacyo abategetsi bari bavuga kuri imyigaragambyo.